N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho kuri uyu mugoroba, kuri uyu wa mbere kw'itariki ya 24 tugiye kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye harimwo izirabana na politike, zirabana n'intwaro hamwe n'izirabana n'ubutungane. Ntuze gucikwa. Mbere yuko tubagezako ingingo nkuru tuza kwibandako, banywanyi bacu reka tubaramutse mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Turabakengurukiye cane rero ko mwakoze kuri subscribe canke sabone. Hari abatari bafyondako rero nawe fyondako kugira ngo uraronka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu ba mbere. Ingingo ya mbere tuza kugaruka ko ni mu gisata ca politike. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yishimikije ku majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko hari abantu batandukanye bashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe bakoresheje igitoro. Pacifique Ninahazwe rero akaba yadondaguye inkuru ndende igarukamwo abagabo batatu: Reveriyano Ndikuriro, General Prime Niyongabo n'umushikiranganji Gervais Ndirakobuca. Muri aya makuru rero mukaza gukurikira ivyo buri umwe wese yagiye amuvuga ko niba ari abantu rero no kuba yatembagaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Benshi bati bitewe n'amajambo umukuru w'igihugu yashikiriza ngo kudeta rero ngo zimugeze ahabi, ngo buri mwanya uwo ari wo wose ngo zirashobora gukorwa, ariko nawe akaguma abitangaza mu majambo. Ivyo byose turaza kubigarukako. Mwumvirize ico buri muntu wese Pacifique Ninahazwe yoba yamutangaje kuri ivyo vyo kuba yatembagaza umukuru w'igihugu wariho ni Evariste Ndayishimiye. Musenyeri mukuru Bonaventure Nahimana we yahanuye abitavye igikorano c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye kwirinda amasengesho y'abafarizayo. Navyo tukaza kubigarukako ku buryo burambuye. Ikindi rero tuza kugarukako na makuru havugwa mu butungane, nk'uko twababwiye ko hari inkuru tuza kubangezaho irabana n'ubutungane. Ni urubanza rw'abasirikare rero banze kuja muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugira ngo barwane na M23. Igihano rero boba barahawe muri aya makuru navyo mukaza kubinyurirwamo ku buryo burambuye. Iyi nimbonesha kuri Hejuru TV, fyonda kuri subscribe niba utari wafyondako kugira ngo ujuronka amakuru n'ibiganiro vyacu ugezeho. Amajambo Perezida Ndayishimiye ko akoresha mu guhimbaza imyaka ine amaze ku butegetsi yarateye ubwoba. Mu ijambo rero yashikirije kwa 18 ukwezi kwa gatandatu 2024, Perezida Ndayishimiye yarashimitse ko hari abantu bashaka kuzana imigumuko mu gihugu bitwaje ubukene bw'igitoro, naho yaca avuga ko abarundi ari intashima mu gikorane cari kimaze iminsi Nyabihanga. Y'amajambo y'imigumuko itegurwa yaragarutswe. Kadundura yabonetse mu mpera y'igikorane ku itariki ya 22 aho Ndayishimiye yatangaza ko ari indongozi yatumye igitoro kibura, maze irabuza rwose ko hari abazana igitoro mu Burundi. Umutegetsi yoba yitwaje ko himirije kudeta mu Burundi, ahandi naho yerekana ko ata amafaranga yo kuriha igitoro azoboneka. Uyu mutegetsi Ndayishimiye agira ate ko amagorwa yose y'igihugu yoba arinde? Pacifique Ninahazwe twabibabwiye, reka tubigaruke ko. Reka dutangurire kuri Gervais Ndirakobuca. Ese yoba ariwe umuntu avuga ko afitaniye imigenderanire mibi n'umukuru w'igihugu muri kino gihe? Ni Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere. Ku kibazo cyo kumenya nimba we yoshobora kubuza ko igitoro kiza, amasoko yacu avuga ko nk'umukuru wa leta ibigenewe ivy'ibitoro ko Ndirakobuca yoshobora kubuza ko igitoro kiza. Ikigoye kwemera nuko yokubahuka kubikora kumugaragara akoresheje izina ryiwe. Amasoko yacu yose yibaza ko Ndirakobuca tokubahuka kwikwegera gutyo. Masoko kandi yegereye Perezida Ndayishimiye yo akaba atangaza ko umukuru w'igihugu yikeka rwose ko Gervais Ndirakobuca hari imigambi mibi arimwo. Uyoba anamukeka ko ari amanama akora mu kinyegero bugorovye, akagenda yiyoberanije akiyunguruza muri kamyoneti imwe gusa ari kumwe n'abapolisi bamucungera. Hari abandi bategetsi bo hejuru cyane bakekwa ko nabo nyene biyoberanya bagiye muri izo nama. Ese ubwo yoba ari irementanya rirondera Gervais Ndirakobuca?
kuva umushikiranganje wa mbere avugiye mu nama nshingamateka ko atanyishu afise ku kibazo c'igitora begereye perezida Ndayishimiye barashavuye cyane. Mu nkuru iheruka hari niyo twigeze kubagezaho ko n'imigambi yo guhagarika Gervais Ndirakobuca yari yafashwe mw'iperereza mu gihe yari guhirahira agatangaza ko atanze imihoho. Birashoboka ko ubu naho rero abo mu ruhande rwa perezida Ndayishimiye boba bagira bate kuri Ndirakobuca ibijanye n'ibura ry'igitoro. Imvugo ya perezida Ndayishimiye yakoresheje Nyabihanga isa n'iyidahuye n'ukuri kuko mu ndwi iheze mu nama nshingamateka umushikiranganje w'ikiga ca leta Audace Niyonzima yarerekanye neza ko Burundi bufise ingorane ikomeye ku kuronka amafaranga mvamakungu yo kurangira igitoro. Reka tugaruke uyundi mugabo wa kabiri ariwe General Prime Niyongabo. Kuva mu ntango za 2023 ni kenshi vyavuzwe ko General Prime Niyongabo ashobora kubogozwa mu mabanga yo kurongora igisirikare c'u Burundi. N'amazina y'umusubirizi wa General Niyongabo yaravuzwe. Amasoko yacu rero yaremeje ko ari abasirikare bakuru bahoze muri CNDD-FDD basavye President Ndayishimiye gukura General Niyongabo. Ayo masoko aravuga ko n'umukuru w'iperereza SNL yoba yaratanze raporo zibiri zisaba ikurwa rya General Prime Niyongabo. Rimwe mu masoko avugana na Prime Niyongabo rikaba ritangaza ko General Niyongabo yageze aho aremererwa akiyumvira gusaba umukuru w'iko yomuhindurira amabanga. None General Prime Niyongabo yoba ari we ageze aho yiyumvira kudeta? Naco ni ikibazo. Akaba yakwandikira abazana igitoro ko bobireka. Amasoko yegereye President Ndayishimiye akavuga ko atari General Niyongabo yakoze ico kintu. Amasoko yose akavuga ko intambara yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yatumye Ndayishimiye Niyongabo basubira kwegerana. Muri kino gihe Varisito Ndayishimiye harizigiye ko Prime Niyongabo yomukingira bogerageza kumutembagaza. Undi ya gatatu Pacifique Ninazwe yoba yavuze ko ni Reverien Ndikuriyo. Kuba Reverien Ndikuriyo ahabwa kurongora CNDD-FDD ni kenshi yerekanye ko atagendera mu kwaha k'umukuru w'igihugu. Ni kenshi yagize nyifato n'imvugo zisa no gupinga President Ndayishimiye kugeza aho atangura urukurukuru ko Ndayishimiye afise umugambi wo guhindura umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD atarahize ikiringo. Ndikuriyo rero akaba afatwa nk'uri ku isonga ry'abitwa ko bagendera mu irage rya Petero Nkurunziza. Kuva mu mpera z'umwaka uheze Veriano Ndikuriyo yarahinduye inyifato asigara aboneka nk'uwahevye gupinga umukuru w'igihugu. None yoba ari we yatanze amategeko yo kubuza igitoro kuza. Amasoko yacu avuga ko vyogorana ko umukuru w'umugambwe atanga amategeko nk'ayo mu gihe igitoro gitumwa ko na leta nabo basha umukuru w'umugambwe afise mu bijanye n'amasezerano leta iranira n'abayizanira ibidandazwa. Hari byinshi rero bigiye bitandukanye tugendeye kuri ibyo vyanditswe na Pacifique Ninahazwe. Kuva rero umushikiranganje wa mbere avugiye mu nama nshingamateka atanyisha afise ku kibazo c'igitoro begereye President Ndayishimiye barashavuye cane. Mu nkuru iheruka nabibabwiye ko hari imigambi yo guhagarika Gervais Ndirakobuca yari yafashwe mw'iperereza. Imvugo President Ndayishimiye akoresheje Nyabihanga isa n'iyidahuye n'ukuri kuko bagiye batangaza inshuro nyinshi ko ari ibura ry'amafaranga y'amvamakungu. Ijambo President Ndayishimiye wenyene yashikirije abarundi ku wa 18 kwezi kwa gatandatu 2024 yerekanye ko ingorane y'igitoro iva ku ibura ry'amafaranga mvamakungu kubera abarundi bashora ibintu bike hanze. Mu gikorane nyene c'Nyabihanga President Ndayishimiye yerekanye ingene abarundi basigaye bagura imiduga myinshi, amapikipiki n'amamashini yo gukwega amazi no kwatsa amatara, bigatuma rero hanyobwa igitoro cinshi. Ntawuzi ingene mu mpera y'igikorane President Ndayishimiye yadukanye vy'umutegetsi yabujije ko igitoro kiza mu Burundi kubera umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Amunera akaba asigara yibaza nimba Varisito Ndayishimiye yarahishuriwe hari mu gikorane acata hamenye ivyarivyo yari yagiyeyo atazi. Ikindi rero umuntu yakwibaza ivy'abategetsi bose bari bamaze igihe basigura coba ari ikinyoma. Ikindi rero kigoye gutabona n'ingene umutegetsi yagirizwa ivyo bintu biteye ubwoba gutyo yoba yarababariwe. None General Bunyoni we yoca aba afungiwe iki? Abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bazoba funzwe kubera iki mu gihe hari umutegetsi ahambaye afise umugambi nk'uyo nyene akagira ko kica ubutunzi bwose bw'igihugu ariko we ntahagarikwe. President Ndayishimiye rero ngarakwiye no gutomora neza ivyo ariko haravuga bijanye n'abategura kugumura
abanyagihugu be n'uwo mutegetsi yabujije ko igitoro kiza mu ntumbero ya kudeta. Hari imvugo y'ibifyoti yakoreshejwe i Nyabihanga n'umupasitori yabonetse ko yatanze ubutumwa bwoba bwari bwateguriwe ahantu. Iyo mvugo rero yibukije igihe Pasitori Mbayahaga yavuga igifyoti mu bihe vy'ikurwa rya General Bunyoni. Ntaco bimaze rero kurinda kwambikana ibara mu bategetsi bo hejuru, kuko umukuru w'igihugu asanzwe afise ububasha bwo guhindura leta aho abishakiye hose. Igifungu rero no gutegana imyereka mu bategetsi nibihere, ngo abarundi bakeneye inyishu ku bibazo biba hanze, ngo ntibakeneye ibitito na amaremendanya, niko Pacifique Ninazwe yoba yatangaje. Tubibutse ko kandi Musenyeri Mukuru Bonaventure Nahimana yahanuye abitavye igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye kwirinda amasengesho y'abafarizayo. Yezu aratubwira ko mu gusenga tutorwiza amajambo nk'abapagani bibwira ko bumvirwa iyo barwije amajambo, canke ngo dusenge nk'abanyabwishime basenga ngo babonwe canke bashimwe n'abantu. Iyo yari ingendo y'abafarizayo Yezu atashimye. Imana sico kimwe na twebwe abantu. Iyo ugiye gusaba umuntu canke mushikirije umugambi, uramusigurira kugira umwumvishe abone gutegera imvo n'imvano n'akunguko kovamwo kugira ngo akuronse ivyo usaba. Imana yo ikeneye ko tuyugururira umutima wacu ngo dushobore kwakira ingabirano zayo yama igabiye kuduha. Ahandi ho biroroshe kurwiza amajambo. Archevêque Bonaventure Nahimana muri Paroisse Sainte Marie Consolatrice de la Frige Kibombo, akaba rero yabitangaje ku itariki ya 20 ukwezi kwa gatandatu 2024. Reka rero tubandanirize mu makuru avugwa n'ubundi mu gisata c'ubutungane, nk'uko twabwiye ko hari byinshi bigiye bitandukanye tuza kubagezako. Abasirikare rero bafunzwe bagirizwa kwanga kuja kurwana na M23 mu buraruko bwa Kivu muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, basabirwa gufungwa ubuzima bwose. Umushikiriza amazi ya gisirikare rero niwe yari yasabiye abasirikare 35 banze kurwana n'umuhari M23 muri Kongo mu nyero w'imyaka 10 hamwe n'ihadabu ry'amadolari amajana 8 umwe wese. Abandi amajana 239 basabiye gufunga ubuzima bwabo bwose hamwe no kuri ihadabu ry'amadolari amajana 8 umwe wese. Amadolari amajana 8 ngo nayo kuriha indege, ubwato hamwe n'imodoka bakoresheje mu kwiyunguruza batahuka mu Burundi. Ni nyuma yaho abasirikare bari bamaze hafi ukwezi baburanishwa gucaha barerwa co kugumukana babatwara muri Kivu y'uburaruko mu gihugu ca Kongo. Urubanza rw'abasirikare barenga amajana 270 bafungiwe mu ibohero rikuru rya Rutana bakaba bagirizwa kugumukana batwara muri Kivu y'uburaruko mu gihugu ca Kongo. Rwari rumaze hafi ukwezi ruburanishwa, rwari rero rushizwe mu mwiherero bakazomenyeshwa ivyavuye mu inyuma y'ikiringo c'ukwezi. Umushikiriza amanza wa gisirikare yaburanishije urwo rubanza yaraye rero asabiye ibihano bitandukanye. Abasirikare 35 yabasabiye gufunga imyaka 10 hamwe no kuriha ihadabu ry'amadolari amajana 8 umwe wese. Nayo abasirikare amajana 839 nabo basabiye gufunga ubuzima bwabo bwose hamwe no kuriha ihadabu ry'amadolari amajana 8 umwe wese. Nk'uko rero byashikirijwe n'umushikiriza amanza ya gisirikare, amadolari amajana 8 nayo kuriha amamodokari, indege hamwe n'ubwato ivyabunguruje igihe batahuka mu Burundi. Abasirikare rero bakaba bafunzwe bagirizwa kugumukana babatwara, ivyo barerwa bakabihakana, ahubwo bakaba basaba sentare kubatunganiriza bagacisha urubanza mu kuri bakurikije ivyo abo basirikare bireguye. Abasirikare rero uko ari amajana 274 bari batanguye kumvirizwa kwa 22 Rusama 2024 maze barangiza kumvirizwa ku wa 18 Ruheshi 2024. Urubanza rukaba rwashizwe mu mwiherero aho byavuyemwo bizomenyeshwa nyuma y'ukwezi. Ivyo biruka mu gihe abandi basirikare batari bake bagizwe imbohe n'umuhari M23 mu gihugu ca Kongo batabaza amashirahamwe mpuzamakungu yobafasha gusubizwa mu Burundi bakaja kuraba imiryango yabo, kuko bavuga ko leta Burundi yabihakanye ikavuga ko ari abarwanyi b'umuhari Tabara, nk'uko umukuru w'igihugu yabishikirije kw'igenekerezo rya 29 Kigarama 2024 mu ntara ya Cankuzo.
Reka duhereze rero kuri aya makuru havugwa mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Turiteguye kurwana n'igihugu ca Kongo bibaye ngombwa, niko perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ashikiriza. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame rero akaba yaratangaje ku mugaragaro ko igihugu cy'u Rwanda citeguye kurwana na Kongo kandi ko atabwoba afise. Rero akaba yarabishikirije mu kiganiro yagiranye n'imbonerashakure France 24. Mu gihe rero umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Kongo ubwo ni Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo usanzwe arahungabanye bivuye ku ntambara Kongo irimwe n'umuhari M23, bari bikavurwa ko umuhari usanzwe ushigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame barabihakana vyose, ahubwo akavuga ko M23 abanyekongo ko bariko baranira uburenganzira bwabo. Mu kiganiro yagiranye n'imbonesha kuri France 24, Paul Kagame yaragarutse ku cuka kibi kiri hagati y'ibi bihugu bibiri, aho mbere yatangaje ku mugaragaro ko yiteguye kwinjira mu ntambara n'igihugu ca Kongo bibaye ngombwa. Paul Kagame akaba yaragize ati turiteguye kurwana n'igihugu ca Kongo kandi nta bwoba mfise. Felix Antoine Tshisekedi arongoye igihugu ca Kongo akaba yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko ariko arakora ihonyabwoko mu karere k'ubuseruko ka Kongo. Kuri ivyo vyagirije byose Paul Kagame abakana ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariko ashigika umugambi n'ivyumviro bigamije ihonyabwoko ku Batutsi bo muri Kongo. Kagame akaba yaragize ati iyo wagiriza abantu kandi ari we uri mu makosa uba ufise ikibazo mu mutwe. Naha duhereje amakuru twari twabatunganije twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa, hari n'izindi nkuru zigiye zitandukanye tuza kubagezaho, ntimuze gucikwa n'imbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imbonesha kure ya Hejuru TV, mane bahezagire.